Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abarundi barahiye bakarengwa bakavuga ko rwose bagiye guhaguruka bakajya mu barabara bakamagana intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye kubera ibibazo bitandukanye biri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko cane igihanze abarundi akaba ari ikena ry'igitoro rimaze amezi ashika muri 43 ryibonekeza mu gihugu c'u Burundi. Mwarumvishe inyishu zitandukanye ariko zihushanye zagiye zitangwa n'abategetsi bakomeye cane, harimwo umukuru w'igihugu c'u Burundi General Evariste Ndayishimiye, hakazamo umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca, hakazamo umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, hakazamo n'abashiranganje batandukanye aho bavuze ibihushanye, ariko icyatangaje abatari bake ni ukuntu umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yavuze ko atanyishu afise kwikena ry'igitoro riri ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo nyabona akavuga ko bakwiye kubaza wavuze ko afashe igitoro mu ntoki. Mwarumvishe inyishu zatanzwe n'umukuru w'inama nshingamateka, aho yavuze ko igitoro cy'u Burundi kinyegezwa n'abashingamateka ikindi kikajya kugurishwa mu Rwanda, ariko ibi nabyo abarundi ntibabyemeye. Mwarumvishe abashiranganje batandukanye bavuze ko igitoro cyabuze kubera amafaranga ava makungu yabuze, ariko icyaje cyunyura ibindi ni inyishu ndetse n'insiguro Ndayishimiye yatanze ku bukene bw'ibitoro buri ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yavuze ko rwose ubukene bw'ibitoro buri ngaha mu gihugu c'u Burundi bukomoka ku mutegetsi ukomeye cane wabujije ko igitoro kiza mu gihugu c'u Burundi, aho umutegetsi yavuze ko mu Burundi hagira habe kudeta kandi akavuga ko atamafaranga babona yo kuriha iki gitoro, ariko Ndayishimiye akavuga ko umutegetsi yamuhariye mu gihe 2020 yakuye Bunyoni amwagiriza ko ari we utuma igitoro kitaboneka. Bamwe n'abandi bakavuga ati uwo mutegetsi uboheye amaboko imugongo abarundi ninde, nagaragare niba Ndayishimiye amutinya abarundi baramwikuriraho. Ariko ikigaragara kandi kinumvikana nuko Ndayishimiye rwose ibyo ari gukora ari remetanya, ari gukora rikomeye cyane, ahubwo ashaka abo atako amakosa yiwe ndetse akaba ashaka abapfunga nk'uko yabigenje kuri General Arenguiyome Bunyoni, aho yavuze ko ari we utuma igitoro kitaboneka mu Burundi, akimukura akanamufunga na gake kabonekaga kagaca kabura. Byose nyine tugiye kubashikiriza, tugiye kubabwira amakuru ahambaye cyane arabana nyine n'abariko barashaka gukura Ndayishimiye kugira ngo igitoro kiboneke mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'icyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora kugira ngo igitoro kiboneke mu gihugu. Byose nyine twabibateguriye kugira ngo tubashikirize mu idonido ry'amakuru. Ico busabwa nta kindi no gupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ingorane z'ibitoro, ibinyoma, ukudahuriza ku bivugwa, ibihushane no kuzarazirana byose birinjiranamwo. Hemerwe nde canke hemerwe iki? Haraheze amezi 43 Burundi buri mu ngorane zifatiye ku bitoro. Muri aya mezi aheze izo ngorane zariyongereye gusumba, bituma abarundi baba mu ntara zo ku mbibi no mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura baja kukigura muri Kongo canke muri Tanzania badashobora kuja mu Rwanda kuko imbibi zugawe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi, umushiranganje wa mbere, abashiranganje w'ikigega ca leta n'uw'amasoko ntangangufu n'urongoye inama nshingamateka bafise insiguro zitandukanye kuri ubwo bukene bw'igitoro mbere zihushanye. Mu majambo y'izo ndongozi bavuguruzanya, abandi bagahitamwo kubesha canke kuvuga ibitaroranye.
Kuwa 14 Ruheshi guheze Mushikiranganji w'u Burundi ajejwe ikigega ca leta yari yatumweko n'inama nshingamateka y'igihugu. Abashingamateka uwo munsi bariko biga integuro y'itegeko rishiraho amafaranga leta izokoresha mu mwaka wa 2024-2025. Bamwe muri abo bashingamateka bari biyamirije iminsi ibiri imbere yaho, igihe uwurongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta yari yagiye gusigura imwihezo ibiro byiwe byakoze ku ngorane zihanze igihugu c'u Burundi cane cane ibura ry'igitoro. Umwe muri bo akaba yasabye bagenzi biwe kutabaza ibibazo byinshi kuko hariho abataha n'amaguru. Umushingamateka Audace Niyonzima yasiguye ko ikena ry'amafaranga y'agaciro ari ryo mvo nyamukuru y'ubwo bukene bw'ibitoro. Ingorane nyamukuru nuko dukura hanze y'igihugu ibitoro turiha mu mafaranga y'agaciro nayo ubu akaba adakwiye, niko byemejwe na Audace Niyonzima akagiriza bamwe kubyibagiza. Ukuvuga ibinyoma bya Daniel Geras Ndabirabe ndetse no gushaka abatako amagorwa. Uwo munsi nyine umukuru w'inama nshingamateka yarabeshe cyane ku bijanye n'ingorane z'ibitoro. Nagarutse ku kibazo c'igitoro ariko ndababaza abo bantu banyegeza ibitoro aho umuntu ashobora gufatanwa amaritiro 5,000 3,000 by'ibitoro, kuki uwo muntu akora uko? Mugaca muvuga ko ibitoro bikenewe kandi muri mwebwe hari ababinyegeza mu mazu yabo canke bagenzi banyu babinyegeje ariko ntimuvuge na kimwe, kandi baca badandaza ico gitoro ku biciro by'umurengera, kandi mugaca mwitangaza nk'uko bikorwa n'abakoroni. Abakoroni badushirako amahano atugumiza mu bukene, bagaca baza kudutwenga bavuga ko ibihugu bya Afrika bitazokwigira bitera imbere kandi bariko baratunyaga. Niko yavuganye ishavu rikomeye cane. Icifuzo c'uko hagarukanwa igihano co gupfa. Ntimukore nk'abakoroni, abantu banyegeza ibitoro kugira ngo abanyagihugu bagumuke. Ariko genda murabe ubu nyene hari amakamyo ariko arinjiza ibitoro. None ibyo bitoro bija hehe? Tuzosaba leta igarukane igihano co gupfa ku muntu wese afashwe ariko ariba igitoro, kuko bigaruka kugukenesha igihugu n'abanyagihugu muvuga. Azoce yicirwa aho nyene, kumbure ingorane z'ico izoca zitora umuti buke buke, niko Daniel Geras Ndabirabe yashimangiye. U Rwanda rwamarugwa mu mporero ibihe byose ku bibazo biri mu Burundi. Ku bwa Daniel Geras Ndabirabe hariho abakozi ba leta bijya umushatsi bakamara amajoro yose bakora kugira ngo ibitoro biboneke. Arababaza nuko hari abantu baja kugurisha ibitoro by'u Burundi mu Rwanda. Nta barundi bahari baja mu mahanga kuvuga bati ntimuhe ibitoro Uburundi ntiburiha. Kuki mutabiyamiriza? Leta niyo itanga amafaranga y'agaciro yo kuzana ibitoro, ariko hari abaca biyenyegeza kugira ngo baje kubigurisha mu Rwanda. Niko bagirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Guca intoki. Abwira abashingamateka biyemirije amatagisi y'uturavanako n'ubukene bukwiye igihugu cose. Ndabirabe yavuze ko yifuza ko bacibwa intoki. Mushaka iki? Muri mwebwe nta badandaza mu mafaranga y'agaciro canke bagenzi banyu ariko muragura? Nta mafaranga y'agaciro ariho. Muravuga ngo nta mafaranga y'agaciro ariho. Igihugu nta mafaranga y'agaciro gifise. Ni gute mushobora kubaka ayo mazu meza tubona? Si amafaranga y'agaciro munyegeza kandi muranka kuyacisha muri BRB. Mwategerezwa kucibwa intoki mukoresheje mu guhindura ayo mafaranga y'agaciro mu gihe igihugu n'abanyagihugu bari mu bukene. Niko yavuganye agashavu akifuza ko abahungabanya ubutunzi bw'igihugu bomanikwa ku giti. Umukuru w'igihugu arivuguruza agatanga n'ibiharuro bitabaho. Ku bwa Neva ubukene bw'ibitoro butumwa ku ruhande rumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi bikava ku bwiwe. Ku bwa Neva ubukene bw'ibitoro butumwa ku ruhande rumwe n'ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi bikava ku bwiwe, kubishoboka bike hanze y'igihugu no kudatunganya neza ubutunzi buke dufise. Ariko arivuguruza akemeza ko abarundi baguze amamodokari menshi, amapikipiki n'amatukutuku, akagiriza bamwe mu bo bakorana kubuza amashirahamwe y'ibitoro kubiha Umurundi
kandi akavuga ko rwose uwabikoze nawe amuzi. Mu mezi 6 gusa mbere y'uyu mwaka abarundi baguze amamodokari 2,739, amapikipiki 5,575, amamashini yatsa umuyagankuba baguze 100, amamashini aduza amazi baguze 1,287. Dufate ngaho muca mwumva uko ibyuma binywa ibitoro byiyongereye. Niko yatangaje mu gihe yari mu gikorane cyo kwingina imyaka 4 ari ku butegetsi muri komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro hagati mu Burundi mu mpera z'ukwezi kwa Ruheshi guheze. Yarongeye ati kuva muri 2020 gushika ubu Burundi bwazanye imiduga 33,168, amapikipiki 40,922, amamashini 7,788 yatsa umuyagankuba, amamashini aduza amazi yabaye 16,638, agatuka satani n'abarundi batakaza ukwizera n'ingoga. Umukuru w'igihugu ntiyatanze aho yakuye ibyo biharuro. Abakozi ba leta b'abansi. Kubw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hariho abakozi ba leta bakuru baja hanze y'igihugu kubwira amashirahamwe y'ibitoro kudaha igitoro Uburundi, bagasigura ko Uburundi butariha. Kubwiwe babikora mu ntumbero yo kugumura abanyagihugu bagumokane inzego. Ariko abo bantu nababariye kuko ni ibikoresho bya satani, niko yamenyesheje. Ifaranga ry'u Burundi ririko rirata agaciro, rirageramiwe kandi ririko rirata agaciro ku rugero rukomeye cyane rutigeze rubaho n'igihe igihugu cari mu ntambara. Mu Burundi ibidandazwa bikurwa hanze y'igihugu biragurwa mu madolari y'amanyamerika. Evariste Ndayishimiye yaramereye imwaro mu myigisho yariko aratanga atakanovera zifise ko amafaranga y'igihugu ciwe adahengeshanya guta agaciro ku idolari. None turangura mu mafaranga yacu canke ifaranga ry'u Burundi ryoba rigura amafaranga y'agaciro? Niko yabajije imbere y'abantu isinzi bari baje muri ico gikorane bagizwe ahanini n'abarimyi n'abandi bamwe bategetswe kujayo. Nubwo biruko hari haheze amezi make Ndayishimiye ubwiwe yari yemeye ko amafaranga y'u Burundi ataco arondera ku madolari akoreshwa mu bihugu bya mbere bitunze. Ivoka rimwe rigurwa amafaranga 100 Nyabihanga intara ya Mwaro hagati mu Burundi, rikaba rigurwa amadolari 5 muri leta zunze ubumwe za Amerika. None ntimwumva ko amafaranga 100 y'amarundi afise agaciro k'amadolari 5 y'amanyamerika? Ntibaba bahende. Niko yaharuye ku munsi hahimbazwa umunsi wahariwe umukenyezi wa CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi ku wa 16 Ntwarante 2024 ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Ibinyoma byanda kugarika. Umushiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika kubwiwe abona ko buri rugo rw'u Burundi rufise ingendeshwa zitatu. Akamo nashobora gutera abarundi ni naka. Reka iyo nyifato yuko buri mwana ategerezwa kugira imodokari, nyene urugo akagira iyindi co kimwe na mukiwe. Uko ibyo byose byiyongera niko abasaba ibitoro biyongera. Niko byamenyeshejwe na Ndirakobuca mu kiganiro abagize leta y'u Burundi bakoranye n'abamenyeshamakuru kwa 28 Ruheshi guheze imakamba mu bumanuko bw'u Burundi. Nubwo biruko kuwa 25 Ndamukiza 2024 Gervais Ndirakobuca yemeje ko ubukene bw'amafaranga y'agaciro ari yo mvo nyamukuru ituma hari ibibazo bihanze igihugu cy'u Burundi. Yariko asigurira abashinga amateka imvo zituma haba ubukene bw'ibinyobwa bya Braludi, ihinguriro ritagikora ibinyobwa kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro. Turiko turaraba uko twotora umuti, ariko ni ukuraba icoza imbere y'ibindi. Twoshobora gutanga amafaranga twoguze ifumbire tukayaha Braludi ubu. Niko Ndirakobuca yashimangiye, akemeza ko leta atanyishu ifise ku ngorane zihanze igihugu. Akanemeza ko ibihano byo muri 2016
byakurikiye ikindi kiringo c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Kubw'iyo ibyo bihano byataye igihugu mu manga inyuma ya 2020 nk'uko hagati ya 2015 na 2020 twari tugifise dukeyi turi mu bubiko. Ububeshi bwa Uwizeye. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe amasoko ntangangufu Ibrahim Uwizeye asa n'uwatakivuga ku bukene bw'ibitoro kuva mu ntango z'uyu mwaka, ariko muri iyi myaka ibiri iheze yari yagumye yemerera abarundi bakenera ibitoro ko azobibaha bikwiye mu bigega bya leta ku kivuko ca Dar es Salaam muri Tanzania. Bivuga ko yoba akingira umukuru w'igihugu Ndayishimiye. Iyo mvuga kuri y'umushikiranganji kubw'umukuru w'igihugu ntaja kure y'amakanda ya sebuja n'ubu ngubu. Abarundi bategerezwa gutahura ko amamodokari azanwa mu Burundi yabaye menshi kuva muri 2020 kandi ko n'ibikoresho bisaba umuyagankuba byabigwiriye cane. Niko byatangajwe na Ibrahim Uwizeye mu kiganiro cabereye i Makamba, ariko adatanze ibitigiri nka sebuja. Yaranemeye kandi ko hashoka ibintu bike kandi ko hari ubukene bw'amafaranga y'agaciro mu Burundi. Co cimwe n'umushikiranganji wa mbere Ndirakobuca, umushikiranganji ajejwe amasoko ntangangufu yagirije amakosha abafasha Burundi batagitanga amafaranga agenewe gufasha mu yo leta ikoresha mu gihe ibitoro bikenewe byongereye. Haraheze imyaka itari mikeya. Yokwemerwa nde amajambo abiri yanditswe na Willy Nyamitwe akorera Addis Abeba muri Ethiopia nk'uwuserukira Uburundi mu bumwe bwa Afurika. Uwo yahoze ari umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha amakuru y'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza kugira ngo agwanye abariko bariyamiriza ikindi kiringo c'uwo mukuru w'igihugu ntiyigeze agira insiguro ubu. Hagati aho abarundi bahakwa gutera ubukene bw'ibitoro muri Kongo, igihugu cibanye. Abafise amamodokari n'abadereva bakura igitoro ibuvira ubuseruko bwa Kongo. Igisagara gihana urubibi na Bujumbura, ibyatumye igiciro ca essence kiduga. Ilitiro ya essence yavuye ku mafaranga 3,500 ija kuri 8,000 y'amanyekongo kuva kuri uyu wa gatanu mu Kakaro. Ibyo byatumye indongozi za Kongo zifata ingingo zo kubuza urudandazwa rw'ibitoro bijabukanwa biciye ku ruzi Rusizi rugabura Uburundi na Kongo. Uburundi ntibwari bwigere bugira ibibazo nk'ibyo burimo ubu n'igihe bwafatirwa ibihano mu gihe c'intambara mu mwaka za 90. Niko bamwe bahinga bo mu Burundi mu karere na mpuzamakungu bavuga. Ibyo umukuru w'igihugu Neva arabizi, agahitamwo kwihereza Imana kandi agahitamo kuvuga amajambo ateye isoni. Abatari bake bati tugiye kwihereza amabarabara amazirwa magane Perezida Evariste Ndayishimiye, akaba ari ibintu biriko birategurwa n'abarundi b'incabwenge bari mu gihugu ndetse nanze y'igihugu, aho umwanya wari wose imyerekano ishobora gutangura yamagana Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD bakaba bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike ibyo bintu, ariko babanje gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. N'amakuru tukibandanya kubatohoreza, wecu busabwa nta kindi no kugumana natwe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.